Nyuma y'imyidogo y'abanyagihugu bo mu Gakere muri zone Kiremba mu ntara ya Ngozi bavugiye ko ivuriro bafise muri iyo zone banzwe n'ikibazo cyo kubura amazi n'umuyagankuba bimaze igihe kitari gito vyibonekeza bikabangamira imirimo y'abaganga na cane cane iyo hageze mw'ijoro. Ikibabaza abanyagihugu ngo nuko hejuru y'iyo zone haca intsinga zitwara umuyagankuba. Kuri iyo myidogo musitanteri wa komine Kiremba Emmanuel Uwizeyimana yamenyesheje ko ivyo bibazo babizi ariko bariko baravyiga. Ivuriro rya Gakere ni ivuriro rimwe riri muri zone yose ya Gakere ari rimwe. Zone ifise imitumba 10 muca mwumva ko ari ivuriro ryakira abenegihugu benshi. Rero ku bijanye n'ubukene bw'amazi buriho kuko harahoraho umugende AEP ntoyi yava ku mutumba wa Kiyange, iryo vuriro nyene risanzwe ririko, hanyuma ugashobora kugaburira aho kw'ivuriro, mbere n'abenegihugu bahegereye bagashobora kuvoma. Rero hoba haheze nk'imyaka 3 uwo mugende upfuye, twarihuse turamanuka mu mwonga kuraba icabitumye, usanga ni pompo yapfuye. Iyo pompo rero yaduze amazi yakoresha imishwarara y'izuba, iyo yari pompo ntoyi kandi urumva ko wari umugende ugaburira umutumba umwe uri kw'iryo vuriro. Turabizi navyo nyene ko ata n'umuyagankuba uhari, nivyo bimwe bita ama haute tension, umurongo ubandanya mu Kirundo niho uca, mugabo harabura uburyo nyene kugira ngo umuntu arahure. Kubwa musitanteri w'iyo komine ngo abanyagihugu borema kuko ico kibazo cabo kiriko kirigwa ngo vuba kigiye gutorerwa umuti. Icizere twovuga twoha abenegihugu bo muri aka karere iri vuriro ririmwo rya Gakere nuko gushika uno mwanya y'abahamere twareretse kandi n'amashirahamwe nka Weve turabereka ikibazo gihari, bose barakibonye baratwemerera yuko uburyo bashobora kuzoza kudufata mu mugongo kugira ngo iyo zone ibonekemwo amazi meza. Iki kibazo naco c'amatara naco nyene twaragifashe mu minwe kuko twarashoboye kudodora aho bishoboka. Turizeye yuko rero mu misi mike abenegihugu bo muri zone ya Gakere na cane cane ivuriro rya Gakere mu misi itarambiranye bazaba bamaze nabo kuronka amazi meza kandi abegereye hamwe n'amatara. Ivyo biruko mu gihe iryo vuriro rimaze imyaka irenga 30 ryubatswe, rikaba rishobora kwakira abavyeyi baje kwibaruka bashika 60 ku kwezi.